twebwe ukwizera kwacu kuri centre ku gikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Uko kwizera kwarabaye diriwe abantu bigishije ukwizera ku bindi bintu mugatari uko dusoma mu butumwa bwiza barakubwira ati izere mugaba bakakubwira none nizere iki reka ndabakarore Marvin turi kumwe nga kandi n'abariko baradukurikirana tuvuga ibintu tusanzwe tubayemwo basi okay none we wizeye imodoka ucironka abantu bose bafise amamodoka nuko bayizeye nukuvuga nuko dusamaza ukwizera Imana yaduhaye suko yaduhaye kugira ngo turonka amamodoka turonka abagore turonka abagore ducakire voilà nukuvuga uko kwizera Imana yaduhaye nuko kugira twakire ubuzima yatugeneye sinzi kuntahura hama kuvyerekeye kubaho mwisi hariho principe iri simple nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe abarokore canke abakirisu barakunda kwitiranya ibintu kuko umuntu wa mbere aja mu ishengero cyane si wafise vyinshi sinzi turabibona mu buzima bwa misi yose donc ukwizera rero tukukoresha nabi kubisanzwe dufata imitima yacu tukayinvestisa mu bitari ivyo imitima yacu tubwiza kwishira ku gikorwa Kristo yakoze tukacizera tukaronka ukugororoka. Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikirana ikiganiro ni ubutumwa bwiza kuri bose ni Marvin Lee ni ikiganiro dusanzwe tuyaga ibitandukanye ariko bitaja kure y'ijambo ry'Imana dutumira abantu batandukanye bashobora kudufasha ku bibazo bitandukanye dusanzwe tugira vyaba uko tuba tubivuga mu majambo amwe ariko tukabisigura mu nsiguro zitandukanye. Umutumire wacu kuri no munsi ninde numutumire numukozi w'Imana ariko araza kwidondora ntitwamutumiye tutamuzi twamutumiye tumuzi ariko aridondora maze twinjire idonido n'ikiyago cacu. Pasteur Président ndakuramukije. Yego ndabaramukije nawe. Ndakuvuze mu izina ariko kandi uraza kwidondora mu buryo bwiyaguye. Yego nitwa Pasteur Président abandu mwungere. Yego sinzi ko narangije. Umwungere afite uruhongore no kuvuga ngo ni mwisengero hehe Jesus Grace Church. Mwavyumvise ni Jesus Grace niho asanzwe ari umwungere ariko kandi ikibazo tugiye kuyaga ni kibazo kiraba abantu batandukanye twumva mu masengero atandukanye twumva mu bizera batandukanye nkoresheje ijambo kwizera ni naryo jambo tugiye guhagararako. Pastor kwizera niki? Ego kwizera ni ikintu gikomeye cyane kuko nico gihagaze ko ibi byose turubiri buvuge n'ivyitwa Imana byose hama icambere nagomba gutanga kwanza definition yo kwizera turayisanga mu baheburayo igice ca 11 ndibaza umurongo wa mbere. Ukwizera nukumenya neza udakekeranya. Kwizera nukumenya neza udakekeranya ivyizegwa. Ariko rero ikibazo gikunda kugaruka abantu bizera iki siko ariko imbere yuko tuja muri ivyo ukwizera no kudefinisa muri ubwo buryo no kuvuga no kumenya udakekeranya ivyo wizigize. Yego nibaza yuko definition iri simple abaheburayo 11 eka twasome ngo kwizera no kumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari byo kuri. Niyo definition notanga yo kwizera. Ni jambo abakizwa bavuga ni jambo abakijijwe bavuga ati ukwizera jewe ndizera mfise ukwizera ngendana ukwizera niko kumbeshejeho ariko umuntu yizera iki? Ico twizera nico gikomeye hanini rero kuko abantu bizera vyinshi ariko ukwizera Imana yemera canke ukwizera Imana ivuga ati uyu muntu yarizeye ukwizera kwiwe nukukuri niko dushaka ko dusoma mu baheburayo igice c'10 umurongo w'10 Paulo ariko arandikira abaroma avuga ngo ndasoma abaroma 10 havuga ngo umurongo kuva ku murongo w'9 aravuga ngo kuko ni waturishwa akanwa kawe ko Yesu ari umwami ukizera rya jambo ryacu riragarutse ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye mukuye mu bapfuye uzokizwa. Mwani majambo twizera iki Marvin? Twizera yuko Imana yazuye Kristo mu bapfuye.
kubera iki rero aka kantu nagomba kukavuga ko ni kubera ko nasanze uyu munsi ukwizera kwarahindutse kuko abantu uyu munsi bizera ibintu bitandukanye mugabo ukwizera Imana idusaba uko kwizera kumwe birivuga ngo ni iduharura ko ngo kugororoka uko kwizera ibona mu mwana w'umuntu igashima nuko kwizera Paulo yanditse twizera kw'Imana yazuye Kristo mu bapfuye reka ndaguha akarorero no kuvuga uyu munsi ibi vyizegwa abantu benshi babihamplashije n'ibintu bifuza mu buzima bwabo bwa misi yose umuntu agomba kugira mariage akamubwira ngo izere bite mu rudobi nyene izere gusa wizere umugore wizere umugabo wizere promotion wizere imodoka kugiye kuronka imodoka wizere nukuvuga twasomye neza yuko kwizera ari kumenya neza udakekeranya bavuze ngo bakoresheje terme ngo ivyizigigwa siko mugabo barabipresiza neza kuko Bibiliya ntiyivuguruza ivuga bavuga batubwiye ngo ukwizera no kumenya gose ivyizigigwa navyo rero barabitubwira ngaha nibihe Bibiliya itubwira by'ivyizigigwa si ibintu materiel si ibintu bigaragara nukuvuga iki urashobora kwizera ibintu bitagaragara ibintu plutôt bigaragara lo materiel mugo uko kwizera siko kwizera kugutuma Imana ikubona kugororotse siko kwizera Imana iza kwapruva nukuvuga iki nukuvuga rero yuko iyo tuvuze ukwizera ngo kwizera twizera iki twebwe nk'abana y'Imana tubwiza kwizera iki twizera yuko Imana yazuye Kristo mu bapfuye hama murabona yuko hejuru baravuga ngo umuntu yaturisha akanwa ngo ariko akizeresha umutima iyi ni strategy uyu munsi ihari yuko abantu satani ntashobora kubareka kwizera mugabo bace bahindurira ivyo bizera kugira ngo bizere za nguvu bari gukoresha z'umutima zo kwizera byo bizere bitari byo wizeye bitari byo uzubaho ubuzima butari bwo mugabo wizeye byo uzubaho ubuzima bwo nagomba aka kantu kugapresiza kuko niho abantu bashobora gukomprena igituma babayeho amashengero imyaka myinshi mugasanga nta buzima bw'Imana bafise ni kubera ko ivyizegwa vyawo sivyo kuko sindinda kuhasoma mu banyefeso ndibaza n'igice igice ca 4:5 havuga ngo dufise umwami umwe ngo dufise ibatisimo imwe ngo dufise no kwizera kumwe burya nta kwizera kune gutanu kubaho ukwizera ni kumwe Imana yaprova kumwe Ephesiens 4:5 abanyefeso 4:5 uvuga ni kimwe nta bibiri nta bitatu kuko abantu benshi badukurikirana bashobora guca bavuga ati none umuntu arafise dura yo kwizera ibyo ashaka arashobora kwizera ibi nanje niko kabazo nari mfise hagati y'ijambo n'Imana twizera iki kuko hari ijambo ry'Imana hakabaho n'Imana tuwe twizera iki twebwe abakristo bashasha icambere Marvin naho ndakumenyesha yuko ijambo n'iryo Mana siko nukuvuga Imana ntituyizi ntiturayibona du moins ni mwemu mugabo yaraduhaye ikintu dushobora gukabakaba nukuvuga nta muntu umwe yigeze abona Imana niko Yesu yavuze ngo nta wigeze abona data ngo kandi ngo nta ushobora guhishurirwa data kiretse ngo nta uzi data ngo atari umwana ariko arivuga ngo n'ubu umwana muhishuriye mugabo uyu munsi na Yesu nyene yavuze ko ashobora kuduhishurira data ntakiri mu buryo bw'umubiri mugabo yaciye aduha kajedi yaciye avuga mu ijambo ryiwe ngo amajambo ndababwira ni mwemo n'ubugingo ça veut dire ko iri jambo rero yaduhaye niryo mwemo sinze ko ntahura nukuvuga iki nukuvuga ko twebwe Imana kugira dushobore gufata Imana cyangwa gushobora kubona iyo Mana cyangwa kwizera iyo Mana twizera ijambo ry'Imana duvuga ntitwizera Imana mu kirere twizera sa parole ijambo ryayo ari ryo jambo ry'ubutumwa bwiza niho tuba tuko turizera Imana so mwani majambo rero twebwe ico twizera niki kandi ubutumwa bwiza buri clair no kuvuga ngo iyo wizeye ibi kuko sinzi ko aka kantu mwakabonye no kuvuga iki no kuvuga ko iyo wizeye ko Imana yazuye Kristo muziye mu bapfuye nguronka ukugororoka no kuvuga yuko rero wizeye ibindi ntushobora kuronka ibibavuze ngaha
Yo wizeye aho kantu hereje ko uvuze ngo yo wizeye ko iyo wizeye reka ndarisome neza umvirize ngo kuko waturisha akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye ngo uzokizwa. Uravyumva kagaterime karaje abantu bakunda kuvuga ngo gukizwa entreta si ukuva mu idini uje mu rindi. Oya sinzi ko mwasomye neza no kuvuga gukizwa ni agakiza kava ni Imana igatanga mu gihe umuntu agize iki yizeresheje umutima yuko Imana yazuye Yesu Kristo imukuye mu bapfuye. No kuvuga le salut ni experience umuntu agira personnellement mu mutima wiwe akizera igikorwa Yesu Kristo yakoze. Imana ikibonye mu mutima wawe ico kintu niho iheze ikaguha ico bita agakiza. Hama rero baca bavuga ku murongo w'icumi ngo kuko umuntu ari wo umutima ari wo umuntu yizeresha ngo akaronka ukugororoka. Ça veut dire ko kugororoka ni don. Agomba gushika. Ego. Umuntu yizera habaye iki? Umuntu yizera habaye iki? Bon, nibaza yuko twebwe nk'abana b'Imana canke turi muri cadre twebwe y'ivyizegwa vy'ukuri. No kuvuga umuntu ico yabwirizwa kwizera carabaye. Sinzo ko ntahura. No kuvuga twebwe ukwizera kwacu kuri centre ku gikorwa Kristo yakoze ku musara. Ori ico gikorwa si gikorwa azosubira gukora, igikorwa cyaheze sinzo ko ntahura. Twebwe ntitwizera ama circonstances. Oya, twizera igikorwa cyakoretse ku musara kuko wabonye nga yagumye avuga igikorwa Kristo yakoze ngo Imana yamuzuye no kuvuga aguma avuga igikorwa cyakoretse igorogota. Niyo centre y'ukwizera kwacu. Ntitwizera ngo urumva ngo kuko kwizera kwarabaye diriwe. Abantu bigishije ukwizera ku bindi bintu mugatari uko dusoma mu butumwa bwiza baravuga ati izere mugaba bakakubwira none nizere iki reka ndabakarore Marvin turi kumwe nga kandi n'abari ko baradukurikirana tuvuga ibintu tusanzwe tubayemwo basi. Okay none we wizeye imodoka ucironka abantu bose bafise amamodoka nuko bayizeye nukuvuga nuko dusamaza ukwizera Imana yaduhaye suko yaduhaye kugira ngo turonka amamodoka turonka abagore turonka abagore ducakire voilà. Nukuvuga uko kwizera Imana yaduhaye nuko kugira twakire ubuzima yatugeneye sinzi ko ntahura. Hama kuvyerekeye kubaho mwisi hariho principe iri simple nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Abarokore canke abakirisu barakunda kwitiranya ibintu kuko umuntu wa mbere aja mu ishengero cyane si wafise Vyinshi sinzi turabibona mu buzima bwa misi yose. Donc ukwizera rero tukukoresha nabi kubisanga dufata imitima yacu tukayinvestisa mu bitari ivyo. Imitima yacu tubwiza kwishira ku gikorwa Kristo yakoze tukacizera tukaronka ukugororoka. Hama bigeri bamwe batubwira ngo izere ngo rwaye oya travail kora enda gwakarorero no kuvuga commerçant ariko ararota ngo azo mu milliardaire atari ko arakora bizobagaga Marvin ntibizopfa bibaye. Nukuvuga iki nukubesha uraya majoro angaho uri kurasenga bakakubwira ngo ego ngo izere ngo uzoba ngo umugwiza atunga ngo akomeye nukuntu ubesha atari bibi no gusenga. Yes muga gusenga mukuri no mu mwema nico gikomeye kuko uko niko kurete ko turavuga nukuvuga iki nukuvuga inguvu nyinshi tuzishira mu byo tutaguza kubishiramo. Kwizera twabwirizwa kwizera siko dikanda guha karorero. Yesu yarabajije abantu ngo mbega umwana w'umuntu niyagaruka azosanga aho kwizera. Bisigura ngo nyamico kibazo yarakibajije nuko yarazi yuko mu bihe vya nyuma hazogwira amasujet de foi atariyo aca produiza ukwizera kutariko nukuvuga abantu bazokwizera ibindi bintu vyinshi mugabe ivyo bintu bitaba permeta kuronka kwa kwizera ko Imana yifuza. Yego na Paulo yabwiye Timotheo ngo mu bihe vy'iherezo hazoza bigisha ivy'abantu bashaka. Voilà nukuvuga ngo ivy'amatwi yabo yifuza mu bwo Ubutumwa bwiza. Yego nuvuga niyo generation turimo twebwe bijya Paulo yabwiye Timotheo twebwe uyu musi tubirimwe nico bituma mubona abantu bababwira ngo pokea kuko nabo nivyo bashaka. Nitubeshanye hariho les faux prophètes muga hariho na fausse audience nukuvuga abantu uyu munsi bakeneye kumva ivy'amatwi yabo akeneye kumva. Uyu munsi ukuravuga ukuri mu ishengero umva ko hariho resistance umenga abantu bakeneye kubabwira ukuri ariko kuri naho twokwanga kuguma rukuri ntidushobora kuguhindura
kandi ukuri tubwiza kwifamiliariza kugukunda kuko kuri niko kuduha kwidegemvya kumenya ukuri kuduha kwidegemvya. Alors ni kuvuga iyo epoque rero Paulo yabwira Timotheo yuko abantu hazogira igihe abantu bifuza bararibwa ngo bazokwiyegeraniza babigisha ngo bihwanye n'ivyo mitima yabo bifuza ivyo matuye bakeneye kumva. Ico gihe twebwe tukirimwe no musi nico gituma nta mwemu w'Imana ashobora kuvuga ngo akira imodoka. Ntibibaho. Ntibibaho. Nibaza ko n'ivyifuzo by'abana b'abantu twashize dushaka kwemeza Imana. Imana yaduhaye ubugingo budashira. Yatuzaniye ubugingo bwayo. Hame ibindi yavuze ngo ni inyongera. Imana yigera ibyitaho cyane kubera ko iraze ko ari inyongera kandi kubera ntibikeneye ko tubishira ku mutima cyane. Mugasinze ko wumvise akajede. No kuvuga ko umuntu yizeresha umutima. Ça veut dire le diable rero akeneye mwishengero abantu bakuri imitima kuvyizego bashira umutima ku bintu. Abo bantu nyine baba baratakaye baba bafise iyo mitima imeze gutyo ishira imitima ija ku bintu itaja kuri Kristo. Biroroshe ko umuntu ahindura kuko ari usanga umuntu ari ahantu umuntu yamubereye icitegererezo niwe yamuhaye ivyo bintu vyose. Mbega biroroha ko umuntu ashobora guhindura ivyo bintu yizera akagera ku rundi rugezo rwo gukura ku vyo yifuza kwizera ivyo yifuza ariko agasigara yumva yizera ici jambo ry'Imana rivuga. Biroroha. Je nibaza ko ni ikintu kitoroshe umugabo ni ikintu ku muntu wese yifuza kumenya Imana by'ukuri ari sincere mu mutima wiwe. Iki kintu abwirizwa kwikorerako kubera ko namwe ndakubwira ikintu kimwe. Iki gihe turimwo twebwe uyu munsi ni gihe kitoroshe, ni gihe Satani ariko arakorera mbere no mwishengero arungika ama message atariyo kugira abantu bizereye ama message. Ayo ma message arazi yuko nibayizera bataza kuronka kwa kwizera Yesu yabaza ngo mbega umwana w'umuntu ngo niyagaruka. Umva yariko arivuga ku bisanzwe ngo azosanga aho kwizera. Ça veut dire que nyamba hari abantu biteze kuza kwa Yesu Kristo, nyamba hari abantu by'ukuri bakeneye ko Kristo azobasanga bari intact, babwirizwa kugwana nkuko Yuda yanditse mu gice ciwe ca mbere nibazo umurongo wa 3 avuga ngo ndabasabye ngo abera bose duhagurukire rimwe ngo tugwanire ukwizera ngo abera twahawe rimwe gusa. Bisigura ngo ukwizera burya ni kumwe kandi twaguhawe rimwe gusa. Mugabo ikubera ko uwo mugabo yavyanditse yacinya myinshi. Yuda icote cha Yuda urashaka kuja gusoma no kuvuga yavyanditse cy'imyaka kubera iki ibi bintu byo kuvanga ijambo ry'Imana byatanguye kera, byatanguye l'époque y'abapotre. Uyu munsi ho urumva nibindi bintu kuvuga iki no kuvuga mu byo twizera byinshi hari n'ivyo umuntu abari mwishengero akabibona yuko atari ivyo mugabo kubera atari we ari hejuru atari we atatitre afise akisuzugura kumva umenga wapi ndabwo nije navangiye umugabo wasoma ijambo ry'Imana ugasanga ibintu ugasoma ivyerekeye urukundo ukabira mwishengero ukabibura ukaraba ivyerekeye imbabazi ukaraba ibintu ukaraba ubuzima bibiri ivuga mu butumwa bwiza wabura ahantu ugabona sivyo ugasanga abantu bizera ibindi uranahura. Ndukuvuga iki reka basi ndaguha karoro ndukuvuga ikintu kimwe mu bintu vyerekeye ubuzima Imana yatuzaniye tubwiza kwizera hariho urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rero nigo rudupermeta nkuba karoro twagirana ibibazo kuharira mwene so nibijya Yesu yavuze ngo umwansi wawe mugira iki, umwansi wawe musengere siko umukunde kandi umugira iki umusengere. Umugabo Marvin turi ngaha wewe urukurara ku social media aba Kristo kenshi hagize abansi bakunda gukoresha amaterema ya akarorero ngo Mana ngo umuhezagire ngo umwansi wanje ntumwice ngo ya ngo murekabeho ngo azobone ngo kugira neza ngo kuvuga ni beef mugabe bitandukanye n'ivy'ijambo ry'Imana rivuga twebwe mwisizoro rishasha kuko hari ikintu abantu biyobagiza. Yes aje yego yaje gushitsa ivyagezwe kuza gushitsa ivyagezwe yaje gushitsa kugororoka ivyagezwe vyasaba mugabo wibuke yuko hari ubuzima bwa kera bw'umusizoro ya kera Yesu yahinduye akarorero yaraza akababwira ngo mwarumvise ngo gwiginyo kurindi siko ko yamara jewe ndababwiye ngo ukubise kofi ngango umuhereze bisigura ngo Jesus hari ubundi buzima yatuzaniye bunyuranye na bwa bundi abantu babayokera mugabo marehozima abantu ubu baracizera bimwe vya kera ariko yongera biba bikigende kataravuga ngo mwami murandure yagukoze mu jisho yeye imboni y'ijisho ryawe kandi ivyo rero biri mu ijambo ry'Imana nico kibazo kanu kari très important kubera iki iyo tuvuze rero ngo twizera ijambo ry'Imana byo nyene ifo ko dutira attention twebwe twizera ubutumwa bwiza ndabigusigurira no kuvuga nk'iryo sengesho bariko rasenga ni sengesho Dawidi yasenze Mana abansi banje bagira iki ubarandure biri muri Bibiliya
abansi banje ngo inzira yawe icika ubunyerere abantu uyu munsi mwisoro rishasha bakaba ko barasenga ayo masengesho oro Yesu ino musi yatuzaniye ubundi buzima buhagaze ku rukundo n'imbabazi zayo abwira abantu ngo ahubwo abansi banyu mubagirire neza no kuvuga hariho akantu tutarakapta ubuzima bwa Kristo ubuzima Imana yatuzaniye kandi nivyo vyizegwa vyacu ku bisanzwe nivyo Yesu yavuze ko tuzarondera ku bisanzwe none umwana w'umuntu azosanga aho kwizera vya kweri yarabagisho kibazo Yesu bavuga ngo nukuvuga niyaza azubaje kandi kuroprona ico yaduhaye nukuvuga azubaje kurondera gusa ico kintu yaduhaye nukuvuga nyamba hari umuntu rero vy'ukuri yumva mu mutima wari deep akeneye kumenya Imana akeneye vy'ukuri ko Kristo atazora atarandevu yukuza kwa Kristo abwirizwa gutiratanza abwirizwa kwicara uyu munsi agasoma rino jambo ry'ubutumwa bwiza yizereye vyo kuko ivyo byose bavuga biri mu ijambo ry'Imana mbwa ntibiri mu butumwa bwiza tukiraho nyene dusa n'abaja ku musozo w'ikiyago cacu kumbure kugira ngo tubaho umwanya nimba ari ufise ikibazo urashobora gushama ka commentaire kawe ukabaza bibaye ngombwa tukazomutumira akagaruka kwishura kuri ico kibazo hagataho umuntu atizera iryo jambo ry'Imana yizera gutyo umuntu atizera nkuko vyanditswe ahombiye canke ni yare icambere nibaza ko ari inyungu zo kwizera ko icambere duhejeje kugisoma Yesu musi yaje kuko azarondera uko kwizera kukuri uwo nturi mu bazogenda kuko udafise uko kwizera kuko twasomye barashobora kwisomera Efesiens 4:6 ndibaza abanyefeso 4:6 ko hari ukwizera kumwe no kuvuga ngo umuntu atazoba afise uko kwizera ko Imana yemera uko kumwe gushingiye ku vyo yavuze igikorwa Kristo yakoze ku musaraba niyo fondement y'ukwizera kwacu uyo ntazuba mu bazogira iki mu bazogenda kubera iki atazuba mu bazogenda kubera ko twabisomye mu Baroma igice cy'icumi ngo wizeresha umutima wizera ko Imana yazuye Kristo mu bapfuye ngo ukaronka ukugororoka bisigura ngo ukugororoka ntushobora kukuronka utizeye ko Kristo yazutse Imana yamuzuye mu bapfuye ico gituma rero abantu bakunda kwihenda bakavuga ngo urumva ngo hari inzira nyinshi zo gushikira ku Mana oya Imana yashinze inzira imwe biciye muri Kristo kandi birasiguritse no kuvuga yashimye guca muri Kristo Yesu mu gikorwa yakoze kugira bazocizera bose Imana ishobore kuba justify ishobore kubabona ko bagororotse bitavuye mu bikorwa vyabo ahubwo bivuye muri ico gikorwa Yesu yakoze ako niko kajeda Imana yakoze ko yarizi neza yuko umwana w'umuntu ntazopfa abaye parfait umwana w'umuntu azokoma afise ibintu bimugoye rero Imana iharuye kukugoroka k'umuntu Imana yarazi neza yuko nta muntu numwe yofagiye mu ijuru sose yakivuga iti reka mfate ko umwana w'umuntu bidakunda ko Paul mu mashobora gutuma agororoka mu buryo bwose spirituellement imwemu umushaha wo n'umubiri ntibikunda nta muntu ugenda ku isi yose nta muntu numwe ashobora kukubwira ngo genda agororotse mu mwemu yanje mu mushaha wanje no mu mubiri wanje ntibikunda Imana kivuga iti rero aba bantu reka nkurindi strategy jewe ubwanje nishikire siko nukuvuga iki igikorwa Kristo yakoze ni Imana yambaye umubiri ikora igikorwa umwana w'umuntu yabwirizwa gukora kuko twe tutari gushobora kuyikora kugira rero nitwizera ico gikorwa Imana yakoze ishobore kutubona ko tugororotse bisigura ngo rero wa muntu atizera ibi bintu nta kugororoka afise atakugororoka afise ntazoja mw'ijuru sinze ko ntahura biri clair inyungu no kubwira nyinshi iyindi nyungu nuko Yesu yaravuze ngo unyizera afise ubugingo bisigura ngo utizera Kristo utizera iki gikorwa yakoze nta bugingo afise ko Kristo bose abitwa ko bakijijwe canke abitwa ko basengera mu bakizwa baravuga ko bamwizera ego muga akabazo nakarero twese turizera Kristo n'abarundi kenshi numvise bose umenga barizera ibice vyinshi wijana barizera muganda kubaze Marve ni bande bicana none ni bande birirwa barakora ibara nga nukuvuga abantu barabesha kuko ukwizera kutagira ibikorwa kuba gugize iki gupfu